Karibu. We na Maki. Nameza. Amakuru ya Meza. uza waheze ishuri rero hageze yuko ufatira indi shure mukobwa. Indi shure ryiki? Ndindiriye usanga nk'akazi. Akazi uzoharuka kwande. Urazi ko muzehe ubwiwe nta biro yifitiye. Ahubwo reka ndakubwira bazi ko nabuze akazi neza na neza. Naradepoje n'ubusi ndaronka akazi umva aha nabuze ayo nshira namira. Nabuze akazi sinzi rero. Wowe umujinga akazi uragafise ngwino ushone ngaha. N'umusaza. Jewe shone. Jesha akazi ko mu biro. Mashure nize ntago yoshobora ngo nje gushona n'amashure nize. Ngiye kwishura gukora iki? Nige kugira ndonka akazi keza nyine ngicare mu biro abantu badodore ndabaye karibu. Ndi ku mashini. Sokuru yarigeze atanga akazi mu buzima. Rero umuryango w'iwanyu cyangwa umuryango dukomokamo ninde umaze kumva ko atanga akazi? Ubwo rero ndobavamo je. Sister Yves, ubuzima turimo nubwo baronka akazi ko mu biro atamwuga uri ni ntati gusa. Uyu munsi karashobora guhera ko mu biro kugira uzoronka kandi n'ingorane. Ngwino shaka kwiza umwuga size. Je ndoto zanje no kwicara mu biro. Erega najenga ibindi ya. Mushira yanje nize naremende niga ndavuga ataha nigeze kwicara mu biro. Bakubitse ukuri. Ubu buzima tubayemo. Aha anye cyo mbona ngani cyane. Ibi ni biro byanje. Umuyaya ibiro byiwe umujya mwana. Umuboyi ibiro byiwe nikijya gikoni. Ndashaka sister Ivete ngwino nyaruka burya aye ibahatiza rimwe ibakoriza rimwe ugiye kwanjanjwa cyangwa gafisina ku umwuga burya usumba umutahe cone. Asha wewe kubushona aho niko kazi kawe kandi urakanezeriwe. Ndashobora gushona siko kazi sinazo ndoto zanje. Ujya muboyi nimba ari umuboyi niko kazi kiwe nyine niko nyine kamubereye ariko jewe ubwo buzima bumbereye. Jewe berewe n'akazi ko kwicara mu biro nakira abantu. Setu nta nikindi. Amoka bakiruka bakiziki. Ndi mu biro none urinzi ubona ashika mu biro nareka kubakira gute? Reka nubwo hotera amahajya hanze ibiro byawe byo bari hajya nyine uwo wakiriye ni hajya nyine wowe umwakira umuhiki. Jewe nzokora ibyo navyo nize kandi sinzobura akazi. Wiziki nize by'ubuganga. None ivyo biro by'ubuganga genda urondere farmasi ahubwo turondera umutahe uguruze farmasi yiwawe. Ndumusazi. Je nigiye ubuganga nzokorera ku bitaro bikuru kandi mbe fisi ibiro by'iwanje mbe na docteur. Sawa. Ariko biravana na CV uzobufise cyo wamaze kwandikisha. Sawa wewe. Cyo wakoze mu buzima bwawe bw'abaganga. Ndimo ndakwingingira akazi. Kandi ubundi haje uwundi kugira aze kwiga ntaca musi y'ibumba amajana 5. Mviriza we nimba wase kumfasha byihoze kandi nanizi ni wowe mu brother fise wamfasha nyine ngagera ku nzozi zanje none nawe uri kuranirana none wonyigisha ivyo ni ivyo wawe wese afise impano yiwe ivyo ni ivyawe ntabwo je ibiro byanje rero ivyo ndiko ndaguhamwa akazi ivyo kari ivyawe musa jewe nasa n'ivyo biro vyawe were nimba wose kumfasha musanda niki uzonege nsubira no kugaruka wawe uri imeye. Nk'ubu higa twicaye hano ubona ko ari buryohe kubera niyo nk'uburyo ufata umwanzuro ugaheba ishuri ubu nakubaza ikintu nyamukuru cyo tuma wowe uheba ishuri wambwira ko ari nyabaye. None uheba ishuri none mu gihe ubona ko atakaza ufise nawe umanza kwishuri ko ngaye. Ubu rero wicaye hano ugira tuse tubeho basinganye tube nk'abantu nyine mbenga nta gahunda dufise. Ubundi nyene ndurundira akazi ndondera kandi. Igihe ubundi igihe uraza amafaranga wawe none naho ugira basi wowe ufashe kwiga nka nawe je ntashuwe basi kuvyiga.
musaza wanje ndabizi mugabo nawe harura muri iki gihe ubona ko atakazi ufise ntura ko kaga okay kwata akazi mfise aramara bagusumye ku ishure basi nicaye ikintu kirananira ku ishure kuryo bavuga ngo hagaritse ishure none ko ubu akazi kahagaze ubu turabikuraho ariko ubwo guhagarara turagira kunsumira kunyambika no kuntangira ku ishure mari kugira mpambane ku bwawe vyiza rero usubira ku ishure kuko nta kamaro ko kuguma muhira je ndi muhira nawe uri muhira ese ubona akazoza kaci kazoba ka je sinzosubirayo ubushaka akazoza kaci kabe ko kuguma muhira twicaye muhira twese nabonye ivyo bibereye je nzosubira ku ishure ibasi mbwira impamvu yo tumudasubira ku ishure rero kubera nyine akazi kahagaze cyambere abona tubana turi babiri uzoguma wirukanga wenyene gushika ryari none rero urabona umukobwa ko yirukira musaza bibaho nese kurondera bose je nta kintu nahi muramburana sivyo nabyo shika akazi kagahagarara ku karonka kandi birasanzwe erega haro nk'ibintu ushobora gukenera je bishobora gusara nk'ivya hari ikintu yohisha uco tuma umisha je kurya niworeka gukimbare none baze wa mama gihari ivyo nobwiye mama n'ivyo nobwiye papa erega ufise ivyo wabwira papa utobwira mama sawa nicaye ikintu wamburanye basi kubyo uvuga ko atakintu nsaba ngo nka je nabiko nazusa ku ishuri niyo mahitamo wahisemo Eve ko udashaka kumva ibintu umuntu akakubwira bro je kumbwira ibintu byinshi rero nakubwiye je sinsubira ku ishuri kandi ibyo byo vuga ngo biyaya nakubwiye je nta buraya nzokora kandi nta kiyaya nzokora muga nakubwiye okay naka akazi woba soshaka gukora basi muno mwana uramutahe nyine ndaguha umutahe ishuri abakuriga n'ibyawe kuguzanira umutahe gusubira niyo mutahe kurasaba wewe nayo ishuri ari imitahe nta mitahe rero urabona ko uyize yuko wavubura akazi woko undi wanzezeranye utazuza uranturubikana n'uwo munsi ukurandenza induru bigezi reka ndakurenza induru kuko bakubwiye ko uzoshobora kwiga wowe paka ukayamara yaguteye amazi nta kuntu umuntu azoshobora kuba tuzoba mu gihe twese twicaye muhira babarira ko ubu rero wisimo twese ko tubinkandagira bitabo nayo visara amazi eva wikunda usubira ku ishuri sinzosubirayo bivuye ko ufunga umutwe sindakubise none ubwo nakubwira hari sigundi ndiko ndavuga cyo navuze utumvise ariko umenye gusa amahitamo ko eka mbabarira rero akazi wanja kudeport wengira wagiye kudeport udasenze kuba deport ahantu hangahe hose ajya abona n'indahinze navuga ati bashi aho ngiragira basubira roma none barakubinyisha sinzi ko gicabaye ndacyategereje nyine ndabona akaranga naciye no kuri brother wanje ndako babifashamo ko zo pasiteri iyo pasiteri wabo nyine umuntu w'umuyobozi hajyanye na deport nyine nayo nisabye arundi nayo yumvugire nyine mu karongo nyine yarase ashaka ngo nibyo byo gushona nibigisha ibyo gushona benshi ibintu byo gushona arapi rega bebe n'igihe wajya kwiga gutangura kwiga ntiwari uzi ko ari impano yawe mugabo warize kandi warabishoboye utindura naheza sibyo no gushona ugiye kubyiga usanga urabimenye kandi ugasangira abaye impano yawe kandi waruzi yuko utabishoboye rero mbona byari ibintu bisanzwe brother yari karaguhanura byo kubera akanya utararonka akazi uciye uburashona ukaburaronka icyo ukora mugabo
kundi nyene ni n'umuntu yogira gute wowe bandanya wihangana sibyo je nanje ninumva aho bishoboka ko wodepoza kimwe nkumva umuntu yoguha akazi ngiye gupambana ndabe yuko nzogira gute nzokaronka ninakaronka sawa ninakabura nta kundi nyene uzogomeza uri igishomeri ntego utajaga kwiga umwuga usanga ni nawe ugira pambana ukora ibishoboka byose niwumva ibyo musaza we yakubwiye ushoboye kubyiyumvira kuko uraje wakugenda ukicara ahantu ugasanga uriyumviriye avuga ati reka nje kuba kandi wowe waranatomboye kujya uca ubyigishwa na musaza wawe kuri byose ushobora kuza gushaka sawa nta kibazo we reka turindire kandi turindire twizeye gikuru no kwiza isawa rero Mesapi ndashima twahebanye pe ndagashaka kugumaho uruhande rumwe kandi uzi yuko ufise abandi ukwiye kubaho nimba utazi ujya mwuga bijya biro bikugumiza ahantu hamwe nyine muri ku buryo Paul nari babuza kwa batoyi bawe kwe murabona bakubiswe ku marero y'Marse ku mapasika sawa cyo muje nanje kureba nyene muhira navuze kanze kuraba kuko ayo nshaka ko tuyaga ngako baduhuye kandi ayikubarire kuko nyamukuri ndari binzanye n'ubundi hama igihe tujya mushika wacu uramubona byari twari twicaye muhira mbambwiye ko amazi meza adatunda kwishuri ndamubaza impamvu cyane mbambwiye ngo nawe ngo yahagaritse je ndagerageza kumubaza uburyo bushoboka pe yanyishuye ko adazosubira kwishuri ndamubaza impamvu nari kubika ubwo budashaka gusubira kwishuri nakazi nyaba kugo muje gukora we cyose nkakubimbwiye camvuga sa namwe bagize nyene ari nyene twayaze ndamwihoza camvuga jere reka nzotume ndakurondera wewe kuko bisa nk'ari udukure mu muryango nzogushike ndayikubwiye kugira ngo umuco y'ikintu twonyamukuru twokora none konze abana b'abakobwa igituma baheba ishuri kigatuma bahagarika ishuri nuko abafise Boje bahebye ishuri kubera ko yakubwiye ko ari kubwihemvo je ngirageje kumwumva numva mbarira ngo basinywa cyane twese twicare muhira urimba yo kurondera ngo turondere twese namwe burya jakazi nkora ndapambana bishoboka naho kuko hanyine nyamuka kwashimikira ngo kuba akazi kaje kahagaze ndamubwa jakazi kaje ko akazi kawe gahagaze bisabisana gute yaraho bisabisana n'ishuri giwe chefze nibyo ntazire kuko namubaje nayo katakira nk'ubura nta mafaranga y'ishuri wabuze kujya bavuga ngo hagarike ishuri ni kumubaza neza sinumva imvo n'imvano tuma heba ishuri ahubwo ni gushika muhira canke uzi umubwira ati je ndamukeneye ndashaka ko tuyaga maze kundara ariko numubwire ko ari impamvu yuko twavuganye ivyo guheba ishuri kwiwe wowe mugire gusa ati brother aragukeneye urashika kwa fashion muvugane barakeneye barafise icyo muyaga je nangwane kuko aje pe byanse kuko je nakoze ibishoboka ndakora ibintu basi novuga basi byotuma basi umumotiva kugira asubire kushire biranga uyu muryango ko yarugiye ko asha sinzi ko ngene nabivuga je wanenere nevye nanje kukubwira kandi hanene pe wanaduhevye sinzi impamvu ibintu by'ishure ubundi bwurazi ko umaze kugira ico bita umudamu cyangwa umufasha uba perturbe n'akazi cyane ingufu zose icyo ari cyo cyose gukora kubera umuryango ku buryo n'abateye bawe cyo bibagiye sinabibagiye ahubwo nibo banyibagiye basi impamvu zo tutakwibagiye reka uyumve sivyo twaba kugira dufungura bizi ko twenda guca hasi hejuru kugira dufungura niba basi no gutunga hasi n'ikiro cy'ubufu basi ubundi bwo kubera iki wowe utovuga ati rero reka dushike kwa brother tumuramutse turabe ko ari cyo ndaduha nawe nyine aya burya kandi wowe ugiye ku kiyede ndazi ko urakibangamira cyane kiyede ugiye ku kiyede hamwe utashe siyo nzira uvuga ati ndamukanye ya nk'ubu urabona basi ko bari ku ishuri
ubu nimba nagiye ukiyede bisaba ko naka kugira ngo kuko abiza igihe yirirwa atari adafunguye bisaba ko nana amafaranga hakika kugira afungure. Ubundi bwo nawe nyene yaba avuga ati jewe ndavuye ku ishure naco dufise akicisha muhira karaba yuko yoronka ko ari n'utwabo twasigaye mu safuri keterananiranye ryawo mweshingo rya amanyama yabo uraza abana b'abakobwa mbe Ivete bimeze gute? Ivete urazi ko yahejeje ishure ndamubwira ati ngwino basi ndakwiza umugabo wanje mama konesha karero zazindi zo mu biro aguma hanagura inzara karibu jera ugiye ku ibiro byanje ari bijya anye shabo ry'abashatsi naze ndamuhe inoze ndamuhe basi registre azore yapima abakiriya no siko kazi ka secrétaire mu biro bashatse bokora kuko ntibazi ngene twakoze hanene badashoboye gukora kazi koroshe. Nico gituma navuze abakobwa navuze ko aba bakobwa ahubwo igikuru niko bashira hamwe bose ukababwira hakiri kare ni kubasengera basi umwe wese aronka ico basi cy'umutima wiwe wifuza. Sawa rero kajenge kurondera kugira ndayo basi kutuza kubasha kuronka ibyo turadufunguye. Mwebwe ni mwabura umuhira murahazi mushobora kuhicisha aruduhari tukadusangira ntangora kuko turabavukanye turabavandimwe. Sawa ntangwane we kandashinda kandi shakuru urafise ingorane je ntangwane mfise pe ntangora ni kubwa igete si jewe na jewe sawa ni kubwa igete ariko igete si wagutuma ureka no kuyicisha muhira ukavuga ati je umwana basi wa brother none azomenya gute kuri se wabo. Sawa sawa ntacyo basi reka nzomubarira ndamubwira basi nashikamo uyu munsi nyene mubwire ndamubarira ninashye aze tuvugane kuko ico kibazo ugifashe minenegwe hari igihe usanga gifise izindi ntumbero. Sawa ko umuntu guheba ishure napfa guheba uko nyene. Sawa ngira kubwira je ko byanse nazo jise ngaye imbere kugura ibikoresho ntangorane abana b'abakobwa Ngiye guhura n'ishimwe rwose sinzi nakubwiye akazi nako bose byaciye ndabishimye ibyo nabonye bahamagara nyine ngo nabo bapfishije baruse akazi byaranshimishije cyane ntabwo nari kubyisangiza ahubwo banagana ubundi byandi nakubwira rero cyo kurindira wizeye sibyo urabona kuyaga ryari by'akazi naho atamisi myinshi haciye akazi kaciye kaboneka iyo wizeye byose birashoboka cyane kandi ndagushimira ko waranemeye hari ufashamo abandi baneranye wambaye ntabwo naguma nibuka gutera intege ko urazi kuri umukunzi wanjye ujya umuntu mwumvikana umuntu muriko murapanga kuzobana ubuzima bwanyu bwose irifo kamushigikirana hama mugaterana intege mugafatana mu mugongo muri ibi canke biriya sivyo nakoze icyo nategerezwa gukora umugabo amaze nifuza merci so babe reka kwanza ndakubwira ati congratulations kuba warose akazi ni byiza biraryoshe sibyo ndibaza igikurikira ubu warose akazi kandi ivyo twiyemeje urabizi sibyo nawe amashyi cyuzuye cyane kandi cyari cyiza mugabo urabona ko ari umuntu w'akazi nawe urabona yuko akazi ufise katarimo amarira ahagije ku byo tubona banze n'umugabo n'umuntu usanzwe hama muri mariage abantu baza bacishe n'ijisho
kuko jewe ngo umenganirwa imbaraga yo nta bushobozi bukwiye. gute rero wumva Gusa amakuru yawe meza y'abantu ubuzima ubuzima mbere burya mwe muribuka muza mwibuka ko tuvukana kweli ni n'ubundi ahubwo muri tuba twakuvuga abaza mwe muribuka ko tuvukana kweli